ni sawa natwe twaneze ko muri ngaho kugira ngo dufatane mu munda kubera ko tubakunda nicyo gituma turi ngaha ntimwumve ko muri mwenyene naho turi kure tuguma tubiyumvira urukundo twamenye rw'abarundi ntizo kugira ruhe naho ntituje kuraba gusa ko muri mu ngorane n'ubundi bikorwa by'iterambere tuzoza kubaraba ntimuzotwibagire turi ngaho kubera mwebwe n'amahoro mwitwa ngo iki je nitwa Ntiranyibagira mumeze gute mufise n'akabebe akana gatoyi kitwa ngo iki iteriteka none uno munsi mumva mumeze gute tunezerewe nyene nk'umuntu nka jewe inzu yari yarambomokeyeko no kurwara nk'uko nari maze iminsi ndwaye nimwihangane nta kimwe naronka mwihangane turabakunda mwihangane turabakunda tuzokwama turabiyumvira naho turi kure ntimuri kure y'umutima wacu tuba twabiyumviriye nejo bundi nimwagira ingorane tuzoba tubabona ntitubibagira turi kure mugabo turi ngaha kazima mutari kure yacu umutima wanyu turabasengera n'ukuri muze mugire imigisha y'Imana urumva natwe twakoze mu bukene bwacu kugira ngo tubashikize agahamba n'abarundi ari mu ntara zitandukanye twagiye hamwe kugira ngo twiyungunganye kugira tubagarukire kubera ko tubakunda yego muri bene wacu twese turabarundi twese cyo kiduhuza mukomere yego namwe murakoze. Aba ni bamwe mu miryango ishika hafi 400 bo muri zone Ngagara muri site ya Sabe bari bahejeje kuronka imfashanyo igizwe n'ibitenge, umuceri, ibiharage n'amavuta. Imfashanyo bari bahawe n'Ishirahamwe BDUSA ry'abarundi baba mu bindi bihugu. Aba banyagihugu rero bakaba ari bamwe mu babuze ivyabo n'ababo mu myuzurira y'amazi ihitiye. Userukira Uburundi muri leta zunze ubumwe za Amerika Sindayigaya Gaudence yateye intege umuntu wese afise umutima wo gufasha abandi. Turumvise yuko ikidukoranije hano uno munsi ari kugira ngo duterane intege kubera ivyago vyadushikiye bishikira abavukanyi iri kintu gishikiye umuvukanyi nawe kiba kigushikiye imbere rero yuko ngira ico mvuze nagere kumbure tubanze twibuke abantu kuko turazi yuko mu minsi heze twarabuza abatari bake kubera izo mpanuka nagero ndabasabe dufate akanya gatoya gusa umuntu tumwe utarenga mugabo tubibuke. Murakoze. Nagire ntangure gushima nshimira madamu turi kumwe hano arongoye ino zone ya Ngagara yatwakiriye hano nk'ubu ndazi ari kuba ari ku yindi mirimo ni byiza rero yuko yaje hano kugira ngo tube turi kumwe. Igikorwa ca mwebwe mukorera ngaha ku rubuga mu mazone mu makomine mu ntara ni igikorwa gikomeye cyane kuko ari ugufasha abanyagihugu abo tuvukana abatuvyara badukurira kugira ngo twese dutere imbere twirinde impanuka. Nagenda kebashimire kuko ndazi ko ari igikorwa kitoroshe. Irindi jambo rigira kabiri kwa kugira ngo nshimire aba barundi baba muri Amerika bagize ico cyumviro bakavuga bati
bariya bene wacu bariya bashiki bacu bagize ingorane reka tubaserukeko icyo kintu nk'userukira igihugu cy'u Burundi muri Amerika genda gishima cyane kuko n'abantu inzi umutima wabo w'urukundo kuva nshika muri Amerika turamaze kubonana n'abatari bake abo tutabonanye nabo tukavugana canke tukandikiranira ndazi rero yuko bari hariya mugabo agatima kari ngaha nagomba rero mumfashe nabo nyene tubakomera amashi kuko bafite umutima jewe vyashitse yuko mba ndi hano muri kino gihe kuko nari naje ku imirimo icijana n'akaruhuko gatoya ari naco gituma mumbona ngaha naye ahandi hoho ubu mbandi hariya i Washington mu rubura nta kazuba nk'aka kahari naho turiko turabira icuya je birampimbaye gose kuko kubona dukoraniye ngaha dukoranijwe n'urukundo kuserukiza ico tujejwe no kugira ngo imigenderanire igumeho n'igihugu ca Amerika kubinyerekeye mugabo kandi n'abarundi bari hariya bagumane uwo mutima wa kirundi rero ngombye kuvuga ngaha nuwo wo kuvuga uti naka umubanye hari awo tuvukana yagize ivyago reka ndamuserukeko guseruka ku muntu n'umugenzo w'ikirundi nivyo bitugize nk'abarundi ico nagomba kugishimikirako cyane muri no misi leta y'u Burundi tubwira iti nugufashanya twibeko kuko nitwokwama tuzerinze ico ni ikintu rero naco nyene nagira ngarukeko kuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yama akigarukako avuga ati dukore dukundane dufashanye uzoshaka kudufasha wundi azoze yongereza ico nico dukorera ko natwebwe nk'abaserukizi b'igihugu cacu naco dukoresha rero no muri bene wacu n'abashiki bacu baba basanzwe bataba mu Burundi gufashanya twebwe nyene tukiteza imbere kuko amazi masabano murazi ingene bigenda ntigera marya imvyiro n'umunsi warimwe nuko rero nta majambo naje nyene nza kubicisha kuko ndabona hari umuyagirizo imvura ihavigwa. Mwishimana Elias yaserukiye abaronse imfashanyo yashimye kuno mwanya uri hejuru turongeye gushima no gukenguruka ku mpamvu aba bantu bayobowe n'Imana bakaba bageze ngaha hantu muri Sabe bakaba baje bayagana kwa chef dozone wangagara akaba yiyumviye yuko abazana ngaha iwacu muri Sabe ndumva yuko mwese mubampera amashi habe nivyo rero naserukiye aba bantu bose bari ngaha baje kwitega imfashanyo batuzaniye ngaha hantu nukuri ku giti cyacu twese ko turi ngaha turashimye turakengurutse ku mutima w'urukundo mwiyumviye kuba mwotugira ko ngaha hantu nukuri nimwagira hariya hantu muze mubabwire ati abo twasanze mu Burundi barashima kandi barakenguruka turakengurutse rero ukuntu mwiyumviye mukagira kigoro mukaza ngaha natwe ntacyo dufise kirekire twabatekerera
usibye yuko tuzobasengera aho muzoba muri hose, Imana izokwama ibakomeza ibaho umutima w'urukundo nk'uyu. Habe n'ibyo tukaba twobasaba hirya no hino mugende mubabwira ati mu Burundi n'ukuri batekanye kandi barashima Imana, tibariteze ineza namwe izozira bahiri wanyu. Kandi natwe sukuvuga yuko tuzama twiteze ibiza, ahubwo natwe turasaba yuko amashirahamwe yose yogerageza kuza aratwerekera imigambi ishoboka kugira natwe mu gihugu cy'u Burundi hazogera igihe bavuga ati natwe mugende mufasha abandi. Habe n'ivyo nkaba nongeye gushima nkenguruka nsaba abo turi kumwe ivyo batuzaniye baze kuvyakirana umutima mwiza, umutima ushima. Nukuri turashimye turakengurutse tukaba tugarukije ngaha tugira amahoro. Dr. Zena Ntiranyibagira yaje aserukira Ishirahamwe BDUSA ari naryo ryarungitse izo mfashanyo, yahavuye atanga ikiganiro ku bamenyesha makuru aho yashikirije intumbero nyamukuru y'ico gikorwa. Twa Madame Zena ndi umuvugizi wa BDUSA, ni ishirahamwe urunani rw'intamenwa rw'abarundi bari mu ntara zitandukanye mu mareta atandukanye. Twebwe intumbero yacu nyamukuru nuko tuja hamwe tugakorana tukiteza imbere kugira ngo duteze imbere igihugu cacu. Muri make ko BDUSA itunganijwe dufise inzego zitorerwa n'abanyagihugu. BDUSA igizwe n'abanwanyi bayo, indongozi ziri hejuru zikorana n'abanyagihugu, mugabo twe duha cyane cyane agaciro abanyagihugu. Biragaragara ko ibikorwa bya BDUSA biriko biragenda neza cyane. Mwiyumva gute ukungene abanyagihugu bo muri zone Ngagara babakiriye n'ubugwaneza nk'uwaserukiye BDUSA, mwiyumva gute ku bwanyu? Nukuri ndafise umunezero ntangere, nashaka mbanze subire nshimire nyakubahwa chef de zone wa Ngagara yashoboye kutwakira kugira ngo dushikire abene wacu. Yatugura umuryango aratwereka ati bene wanyu ngaba mubashikire mubavugishe. Bene wacu bo muri zone Ngagara nashaka ndabwire yuko turi ngaha kubera mwebwe, turi ngaha kubera mwebwe yako tubashikire, tubabwire yuko tubakunda, ivyabashikiye natwe biratubaje cyane rwose ku mutima. Turi ngaha kugira ngo dufashanye, mugabo nko benshi bayivuga ngo akimuhana kazi bw'uruhise. Turi ngaha kugira ngo dukorere hamwe kugira ngo tugire inguvu tuzoje hamwe twiteze imbere. Wabonye abaserukira leta batari bake hano, mbega babafashije gute kugira ngo mushikire ababene gihugu baha mu Ngagara? Murakoze, ico ni kibazo ciza cyane rwose kuko twebwe muri BDUSA dukorana n'abandi, dukorana n'inzego, na cyane cyane ko twaje gukora kubikora mu Burundi ntitwari kwiyadukiza tuze ngaha tudaciye tudasabye uruhusha ababijejwe. Nukuri twashimye ukuntu ministere ya solidarite, ministere ijejwe amarelation extérieure badufashije kugira batworohereze turonke impapuro zituma twoshika ngaha, kuko uko mubibona aba bantu bari ngaha batwakiranye igishika, mugabo irembo twagigururiwe nabo basanzwe bakorana. Turashimiye cyane leta ku buryo batworohereje kugira ngo dushike ngaha. Twebwe tuzokorana n'abanyagihugu bari ngaha. Intumbero nyamukuru yacu giterambere, kandi iterambere ry'abanyagihugu leta nayo ibibona. Murakoze.